amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Yesu yarazutse kandi igihe Imana yamuzura mu bapfuye natwe yatubwiranye bazima nawe twakira ubuzima budashira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Shengero ry'Imana, ibi nivyo bibuza hatagira Yesu. Amahera abasuma barakurusha, abahakanyi n'abasenga abadayimoni barakurusha, ariko ntibisigura nabo nyene ko bama baturusha, kuko bayaronka ku mufuko bakabuzwa kuyarya, bakayaronka kubakira inzu bakabuzwa kuyiraramo, ariko jewe nkaronka ibayabaye nkayiryamamwo amahoro n'abansi barara, abansi b'umusaraba barara. Rero nta kintu kingana na Yesu muzima, nta kintu kingana no kugira Yesu yazutse, twakira ubugingo bugashira mu izina rya Yesu. Ubwiriza Imana impundu bashe abafunga ni muzima, ariho kandi yamaho. Amen. Ni kuvuga ko ahoraho, nta gihe rero uzomubura. Iki nacyo kitubwira ngo ndase garanti, ndase icyemezo cy'uko kazoza kanje nawe ntagira abandi bishingizi, nawe ntagira abandi bamwishinze, uwanyishinze ni hanze y'abari mu myaka itatu iza, ni hanze y'abari mu myaka 10 iza. Ni muzima kandi yamaho, urashobora kwakira ibyizigiro by'ubuzima bwose. Ukiri hano mu isi n'igihe uzohava. Amen. Yesu akomeye amashyi arabibereye. Haleluya. Yesu ashimwe rwose. Turagomba kunezererwa Imana yacu, turagomba kunezererwa icyo twagabiwe. Hari igihe umuntu atakaza icyo yari kuba afise. Imana ibiturinde. Ikindi, ibi bitubwira ko Yesu ari muzima, bitubwira ngo ari kumwe natwe ahanene. None si uhoraho kandi ntabera hose icyarimwe. Aleluya. Ngiri hafi yawe, erega ari kumwe natwe ahanene. Urashobora gukemuka uvuga uti Yesu nawe narakwakira numvise ukuri hanze. Nakiriye namwe Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe, ari hehe. Imana ikomeye amashyi cyane. Amen. Iyo si inkuru yo kubara, ari mu mitima byinshi. Yesu ashimwe. Ndanezerewe Imana kandi Imana izofasha
kwama ndayinezererewe kubera nta bundi buzima buhari. Yesu ashimwe. Ikindi bitubwira ko Yesu ari muzima, bitubwira ngo Yesu ariko arakora. Bivuze ko Yesu ari muzima bisigura ko ariko arakora. Amajambo y'Imana ari mu Baheburayo mu gice c'indwi nzasoma, nari kuryoherwa cyane kwasoma ariko ngomba gusiganwa n'umwanya. Mbere kugeza ku wa 4 agakwabo murongo wa 15 kugeza ku wa 25 ndashobora gusoma iyo ine ya mbere gusa. Abaheburayo gice c'indwi umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 n'umurongo wa 15 kugeza ku wa 25 hatubwira ko Yesu ari umuherezi mukuru wacu. Umuherezi rero si umuntu ajyanye ahantu, umuherezi ari kuri service. Il est en train de servir. Haleluya. Umuherezi akorera Imana mu bantu bayo, kubyo tuzi mw'isi no mu bantu b'isi. Rimwe kugeza kuri 4 Yesu ni umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Melikisedeki uyo umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose, niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira. Hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami, kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri byose. Irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ninde umwami w'amahoro? Ninde? Il est le prince de la paix. Amen. Ukuvuga ngo Aburahamu yarabonye Yesu. Igihe Yesu yabwira abahakanyi muri Yohana 6 abwira ati Aburahamu atarabaho jewe nariho, kandi Aburahamu yarambonye aranezerwa. Bambwira bati turagwaye wewe, ubu utaragira n'imyaka 50 utangure kuvuga yuko wabonye Aburahamu cyangwa Aburahamu yakubonye. Arabandanya basigura ati yamara jewe nariho, Aburahamu atarabaho jewe ndiho. Nimwumve ntiyasuye kuvuga ngo jewe nariho. Aburahamu atarabaho jewe ndiho. Mugabo Aburahamu bahuriye aha turiko turasoma ngo avuye kurwana intambara ahura n'uwitwa umwami w'i Salemu ngo yitwa Melikisedeki. Murabe ingene ameze Melikisedeki. Murongo wa 3 nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntabwo ahora ari umuherezi. Yari umuherezi mu gihe cya Aburahamu, n'uno munsi ni umuherezi. Nta se nta nyina nta karonda, ntakomoka mu muryango kwa naka, agereranywa n'umwana w'Imana. Ubu rero ntibikiri ikigereranyo twebwe twabapfukuriwe, turabumenya yuko ari Yesu Kristo Imana yigize umuntu. Imana ikomerwa amashyi cyane. Wishurwa Yesu biraryoshe, wishurwa Yesu birafasha, wishurwa Yesu biragukura mu ibyiyumviro by'uburofa, wishurwa Yesu biragukura ibyiyumviro biteye imbere birengeye ibyo tubona mu isi. Wishurwa Yesu biratabara imibabaro. Wishurwa Yesu biramenyesha umuntu uwo asenga n'uwo adasenga, uwo ukorera n'udakorera, uwo ugabira n'utagabira, uwo wiha n'utiha. Birakiza, biratabara. Murongo wa 4 nuko mwiyumvire uwo
uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye ikigira cumi cyo mu minyago iruta iyindi. Wiyumvire uwo muntu ahambaye ashikamirwa. Wegeye imbere rero murongo wa 16 ibyo mushiriza guseruka rwose ko haboneka uwundi muherezi ahwanye na Melikisedeki, atahawe ubuherezi nuko yashyizweho n'ibyagezwe byo mu buryo bw'abantu, ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo. Yahawe ubuherezi bushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukurwaho. Umurongo wa 25 nasinze murabyumva. Nicyo gituma ashobora gukiza rwose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Amen. Cyandagejeje aho ubyumvise, Imana ishimwe ko abyumvise. Tuvuze ko Yesu ari muzima, tuba tuvuze ko ari umuherezi yamaho, ngo kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Aleluya. Umuherezi baragenda bakamushikira kugira ngo bavugire ku Mana. Umuherezi baragenda bakamushikira kugira ngo bahezagire. Baragenda bakamushikira kugira ngo abafashe gushikana ishikanwa ryabo ku Mana. Umuherezi baragenda bakamushikira kugira ngo abasabire ikigongo ku Mana. Umuherezi yaba ngaho kugira ngo ibikorwa by'Imana ishaka gukorera abantu abyakire, abishikirize abantu, kandi ibikorwa by'abantu nabyo abyakire, abishikirize Imana. Umuherezi rero dufise arengeye abantu bose, kuko Kristo Yesu aduherereza mu rugo aganza wenyine. Ni ukuvuga ngo Yesu yarahejeje kuducungura mu byo kudupfira, ariko ubu none ariko akora iki? Ubu Yesu ariko akora igikorwa cyo kudufasha twebwe bakiri gucungurwa, ntariko arabambwa, mugabo ariko arakora byose atubwira ngo ngiye kubategurira hanyu, atubwira ngo azotweza, atubwira ngo araduhingura, atubwira ngo mugende mushinga intahe, nanjye nzaba ndi kumwe namwe aho muzaba muri hose. Il part avec nous, ajyana natwe iyo tugiye kumushingira intahe, abantu natwe iyo turiko turakora ibikorwa byiwe. Tuvuze ko Yesu ari muzima, tuba tuvuze ko ariko aradukorera, tuba tuvuze ko il est en action. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Data arakora nanjye ndakora kugeza n'ubu. Yesu ariko arakora ikintu ku bwacu. Yesu ariko arakora ikintu ku bwacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngomba ko dusenga. Ndagushimiye Mwana, turaguhaye icyubahiro. Uri mwiza kandi ugira neza, uri Imana y'amahoro, uri umwungeri mwiza. Haleluya. Turagushimiye ko witanze ku bwacu, turagushimiye ko tubaye ubuzima bushyashya, turagushimiye kandi turasengeranye kugira ngo ibyo ijambo ryawe ritubwiye tubigenderemo. Ineza yawe watugabiye tuyigumane, turakira iki gikorwa kandi turakiriye ubuntu bwo kukumenya kuri muzima. Inganji yose yawe ihambaye yamamare, ihorane natwe, bimenyekane kuri muzima. Uradukora ibyo tudashoboye gukora, uratuvuga ibyo tudashoboye kuvuga, uraturerera uwo tudashoboye kurera, uradushika uwo tudashoboye gushika. Mwana uri Imana ikiza, wowe ndaheza mu ijambo ryawe kandi asenze mu buzima bwawe, ukize usomore ingoma, ukize ibyaha, utabara abanarushe, abandi barwaye, izina ryawe ryera, banabuze inzira bayibone, kuko uri umuco wacu. Tubisaze tukwizigiye kandi twizeye muri twe dusabye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu dusenze. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Murakoze.
yakesha ijoro ryo mu buzima